Chancho Hamisi ni umwana wa Mfisi Hussein yakora akazi ko kumesura no kugorora impuzu hamwe na Asina yagurisha ibitumbura hamwe n'ibiyoba bikaranze. Chancho Hamisi yamenyekanye cyane nka Chancho yavukiye ku mutumba wa Shikiro mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'igihugu. Chancho avuka mu muryango w'abana ndwi. Chancho yakuriye Ingozi aho yigi amashuri yiwe yisumbuye kuri College Don Bosco Burengo. BTV Burundi presents B News. B News. B News. News yacu tuyirangirize ku gice ca nyuma twabemereye kivuga cyane ubuzima bwa Chancho Hamisi ivyamuranze n'ibitandukanye. Ni gice twashikirijwe na mugenzi wanje Dijera. Chancho Hamisi ni umwana wa Mfisi Hussein yakora akazi ko kumesura no kugorora impuzu hamwe na Asina yagurisha ibitumbura hamwe n'ibiyoba bikaranze. Chancho Hamisi yamenyekanye cyane nka Chancho yavukiye ku mutumba wa Shikiro mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'igihugu. Chancho avuka mu muryango w'abana ndwi. Chancho yakuriye Ingozi aho yigi amashuri yiwe yisumbuye kuri College Don Bosco Burengo. Kuko papa wiwe yakomoka mu idini rya Islam, Chancho nawe yaciye akurikira idini rya papa wiwe aho yamwigisha imigani, ibitito n'imigenzo y'abakera. Chancho yatanguye kwiga ivyuma vy'umuziki agitangura kwaruka aho umuntu yatumye akunda cyane ivyo byo kuvuza ivyuma vy'umuziki yari umugabo yitwa Amuri. Yakora imbabura aho yavuze gitari kijanye n'umudiho w'inanga, ariko yarakunda kuvuza n'utundi tudiho ariho n'utudiho tw'abakongomani eka n'abatanzania. Chancho yashoboye kuronka igitari ciwe ca mbere c'igikorano ahitwa Ruganza mu ntara ya Kayanza. Ari muri college yakunda gusubiramo uturirimbo ku banyeshure bigana, na cyane izari zigezweho ico gihe zaca kunsamirizi y'igihugu, zaba iz'abanyamerika canke iz'abafaransa. Abaririmbyi yakunda gusubiramo cyane bari Guy Béard, George Mustake na Bob Dylan. Muri Mukakaro mu mwaka w'igihumbi kimwe na majana 1977 afise imyaka 20 gusa yaritabiriye Bujumbura muri concours national mu ntumbero yo guteza imbere umuziki w'u Burundi. Iryo higanwa ryatunganijwe n'ubushikiranganji bugwaruka inkino n'imico kama. Hari ubwa mbere Chancho yitaba iryo higanwa yarashoboye gutahukana agashimwe ka mbere mu gisata indirimbo ya mbere yaririmbwe n'umuntu ku giti ciwe. Indirimbo yatahukanye ico kibanza yari Nta cica nk'irungu, yahavuye imenyekana cyane eka hari nawe yashoboye kuyandika. Iyo nsinzi yatumye Chancho amenyekana cyane kurusha, aho mu nyuma y'amezi 2 gusa yaciye yinjira muri Orchestre Nationale yatanguje muri uwo mwaka nyene w'igihumbi kimwe amajana 1977 n'ubushikiranganji bujejwe ugwaruka inkino n'imico kama. Ari kumwe na Orchestre Nationale yarashoboye gusubiramwo indirimbo Nta cica nk'irungu, aho iyo ndirimbo yashoboye kumenyekana yaba mu Burundi canke mu bihugu duhana imbibe. Chancho Hamisi yarashoboye kubangikanya ibikorwa byo kuririmba hamwe n'ibikorwa byo kwigisha, aho yigishije kuri École Normale de l'État, aho yigishije gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1978 mu kwezi kwa Nyakanga. Muri Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1979 Chancho yaravuye muri Orchestre Nationale aho yashimye gusubira muri kaminuza y'u Burundi aho yagiye gukurikirana ivyigwa bijanye n'indimi. Mu mpera z'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1979 Chancho yarasabwe n'ubuyobozi bwa Radio Nationale y'u Burundi kugira ngo yinjire mu mugwi amabano watanguje mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1978 n'umugwi warugizwe n'impunzi z'abarundi bahungiye muri Kenya i Nairobi, bakaba bari bahurikiye mu mugwi Explorers. Muri abo baririmbyi ariho umuririmbyi nka Nick Dave.
bitewe n'ishaka y'uwahoze atwara Radio Nationale muri ico gihe ariwe Atanazi Karayenga. Uwo mugwi warashoboye kuronka ibikoresho bishasha kandi bigezweho vy'umuziki. Muri ico gihe Canco yarahungikiye vyinshi bivanye ku buhinga bw'umuhinga w'amajwi Claude Thévenet yaje mu ntumbero y'umugambi yo gufashanya hagati y'u Burundi n'Ubufaransa. Ico gihe amabano yaronswa ibice 40% kuvyinjira vyose mu gihe c'ibiteramo. Muri Rusama 1978 umugwi w'amabano warakoze igiteramo ca mbere Chagakura kuri Saint-Esprit ya Bujumbura, a orchestre Amabano yatanguye kuvuza amatike yarangiye, aho bashoboye kwinjiza amafaranga agera umuriyoni w'amarundi w'ico gihe. Mu mwaka w'1979 Canco acabona ko atawundi mugwi yojamo atari umugwi w'amabano. Yaciye ava muri Orchestre Nationale ahagarika amashure yiwe ya kaminuza acatangura n'umugwi w'amabano. Ari kumwe n'umugwi w'amabano yaranditse indirimbo nyinshi cyane. Eka zimwe mu izo ndirimbo ni Ewe Burundi, indirimbo yavuga ku bwiza bw'igihugu ciwe. Iyo ndirimbo yugurura ibiganiro vya televiziyo y'u Burundi yatanguje mu mwaka w'1984. Mu mwaka w'1981 yaratahukanye agashimwe ka Prix Découverte katangujwe muri uwo mwaka nyene na Radio France Internationale RFI kugira ngo bateze imbere impano zo muri Afrika. Abari bagize jury baratangaye cyane kubona ukuntu Canco avuza gitari mu kanovera kisangije k'ikirundi amazina y'urugamba. Indirimbo yatahukanya agashimwe yari Sokuru yari Intwari. Muri uwo mwaka nyene iyo ndirimbo nyene yaratahukanya kandi gashimwe ka Prix Kalao muri Senegal i Dakar. Canco yarandika indirimbo ziwe adakoresheje ubuhinga bwa solfège. Indirimbo nyinshi za Canco zafashwa mu buhinga bwa bande muri mono kandi nyinshi zagiye ziragurishwa ata amategeko akurikijwe. Muri saison 2 ya celui Master of None yaca kuri televiziyo y'Abanyamerika kuri Netflix ku gace ka gatandatu yerekanywe ubwa mbere ku itariki 12 Rusama umwaka wa 2017. Bashizemwo akaririmbo Umugabo w'ukuri ka Canco wa Misi. Mu kiganiro yatanze ku kinyamakuru gikora ku mbuga ngurukana bumenyi citwa Deadline Hollywood, umuyobozi w'umuziki wako gaseri Zach Curry yavuze uko yakozwe n'iyo ndirimbo ya Canco gushikaho ashobora kuyishira mu iyo reresi. Canco Hamisi numwe mu bavugwa nk'icitegererezo gikomeye mu muziki w'u Burundi. Canco Hamisi yitavye Imana kwigenekerezo rya gatandatu mu kwezi kwandamukiza umwaka w'1996 mu gihe yari afise imyaka 39. Tubibuse yuko imyaka 19 yose Canco Hamisi yayimaze ariko arakora umuziki. BTV Burundi presents B News.